Turabaramukije cyane bene data bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabahe kandi kaze muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, kandi nkuko mubimenyereye canke nkuko mubibona n'uyu munsi muteramanye na jewe mwene so Janvier Iramba nasanzwe ndabategurira kino kiganiro nkabare jewe sanzwe ndakibashikiriza. Dusangira ijambo ry'Imana mu bubangutse riboneka mu cete Paulo yandikiye ishengero ry'Abaroma mu gice ca 6 dusome imirongo 2 ya mbere turabe ingene havuga, hanyuma tuce dusenga Imana. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo abapfuye ku vyaha ntidukwiye kubigumamwo. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri uvuga ngo nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahera twebwe twapfuye ku caha twoba tukikibamwo dute? Nuko rero nano majambo dusomye ngaha muri kino cete Paulo yandikiye ishengero ry'Abaroma, abandikira babwira ngo tuvuga iki? Mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Mu yandi majambo ni nkuko umuntu yorihindukiza akavuga ngo kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Ko twipfuza ko ubuntu bw'Imana bugwira, yemwe shengero, yemwe bene data bo mw'ishengero ryemera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo ry'Iroma, yemwe mw'Abaroma, mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire canke tureke gukora ivyaha niho ubuntu bw'Imana bwogwira? Imana yacu nihimbazo. Mu yandi majambo, intumbero nyamukuru ivyo twokora byose, Paulo ngaha ico yagomba kwerekana yuko ico twokora cyose tugikore kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. None ko dufise intumbero yuko ubuntu bw'Imana bugwira, ko dufise intumbero yuko presence y'Imana ibana natwe ibihe byose, ko twipfuza kubaho ubuntu bw'Imana bugwiriye muri twebwe, ko twipfuza kubaho tubona Imana mu buzima bwacu, ko twifuza kubaho tubona Imana idukorera ibimenyetso n'ibitangaza, ko twifuza kubaho twumva yuko Imana iri hafi yacu. Mbega yemwe mwashengero ry'Iroma, twame dukora ivyaha rero kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Gukora ivyaha niko kwotuma ubuntu bw'Imana bugwira? Ariko Yesu yavuga ngo biragahera twebwe twapfuye ku caha, mbega twoba tukikibamwo dute? Imana yacu nihimbazwe. Twebwe twarapfuye ku caha, twebwe twarihanye ivyaha, twebwe twarahevye ivyaha, twebwe ubu turabakizwa, twebwe dusenga Imana, twebwe twemera Yesu Kristo ko ari we mwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Biragahera asa ngo tugomba ko ubuntu bw'Imana bugwira niduhebe ivyaha. Mugabo mu yandi majambo, nitutaheba ivyaha, nitutareka gukora ivyaha, ubuntu bw'Imana ntibushobora kugwira haba namba na gatoya. Bene data bakunze b'ikiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire mbega twokora iki? Yavuze ngo twoguma dukora ivyaha, none aravuga ngo biragahera. Ku muntu wese agomba yuko ubuntu bw'Imana bugwira, ku muntu wese agomba yuko Imana ibana nawe, ku muntu wese agomba ko imigenderanire yiwe ikomera, ku muntu wese agomba yuko imigenderanire yiwe n'Imana ishishikara kwaguka, ku muntu wese agomba kuba habona ibitangaza n'ibimenyetso mu buzima bwiwe, uyo muntu kugira ngo bigende gutyo nahebe gukora ivyaha. Imana yacu nihimbazwe. Nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umusiguzi, nsanga havuga ngo umunyabyaha naho yokora ivyaha ngo ibihe tangabo 100 akaramba. Naho umunyabyaha yokora ivyaha incuro nyinshi, imyaka 1000, imyaka 100 akaramba, ngo ariko ndazi yuko abubaha Imana aribo bazoba amahoro. Imana yacu nishimwe. Birashoboka yuko umuntu akora ivyaha akabona araramba, hari birashoboka yuko umuntu akora ibigabitanye, birashoboka ko umuntu acumura ugasanga mugabo yifitiye umenga amagara meza, umenga araruranirwa, kandi ari umunyabyaha, ari umuntu w'ingunge, ari umusambanyi, ari umwicanyi, ari umusuma. Ariko mugabo uyu musiguzi yavuze ngo ijo nagendereje mu bwenge bwanje bwinshi nahawe n'Imana, yari umwami Salomo, aravuga ngo naho byoshika umuntu agakora ivyaha incuro nyinshi mugabo akaramba, udakora ivyaha ububaha Imana niwe azoba amahoro.
byumvikana yuko rero ukora ibyaha nta mahoro, impera n'imperuka byaha biramubuza amahoro. None rero ngaha Paulo yavuze ngo mbega twame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire, ati no, biragahera ibyo birakaba kure yacu, ntitwagomba dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Gukora ibyaha ntikugwiza ubuntu bw'Imana abanamba, ariko kubyihana kubiheba niko gutuma ubuntu bw'Imana bugwira. Nta n'amajambo rero nari mfite nagomba gusangira namwe muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, na hano hantu tugifatiye murabona yuko ntibyorosha, twagomba tuvuga tusanga ko mbona habonetse abaducira. None ni rino jambo, mbega mwene data, ikintu wowe uri kurakora cotuma ubuntu bw'Imana bugwira n'igiki? Muri societe ubayimwo, mu kibano, muri quartier ubayimwo, mwishengero usengamwe, muri korali uririmbamwe, ikintu wowe uri kurakora cotuma ubuntu bw'Imana bugwira n'ikihe? Iki ni kibazo umuntu akwiye kwibaza ngo mbega ndiko ndakora ibintu bituma ubuntu bw'Imana bugwira, ibintu ndiko ndakora byotuma Imana inyishimira, byotuma Imana inkunda, byotuma Imana inezerwa, byokwagura ubwami bw'Imana mw'isi. Mbega ibintu ndiko ndakora byotuma ubuntu bw'Imana bugwira mw'isi, bugwira aho mbaye, byotuma abantu bambonamwo Imana, byotuma abantu bafashwa n'ibiki? Hamwe wose agatavyo kurakora byotuma ubuntu bw'Imana bugwira, ndaguhamagarira kuvuga nka Paulo ngo biragahera, sinkwiye kubandanya nkora bino ndiko ndakora. Nimba ndiko ndabesha, nimba ndiko ndakora ibindi byakumure bitandukanye, nkwiye kubihera kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire muri jewe n'ahantu mbaye. Nuko bene data, birakwiye yuko ingeso zacu zimurikira amahanga, birakwiye yuko ubuzima bwacu ubuzima bw'akarorero, ubuzima exemplaire, umuntu wese akubonye akubona mw'icitegererezo ciza, umuntu wese akubonye afashwa, akuramwo imfashanyo mu nyifato zawe, mu mubano wawe, ukuntu ubayeho n'ukuntu ubuzima bwawe bumeze bwa misi yose. Nuko rero nano majambo mwese abayumvise, Imana nyina amahoro ishishikara kubana namwe, tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo c'ubutaha.